انت يا يبغى انترنت انت يا انت يا انت يا انت يا يبغى كلام، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال. هذا انت يا زعلان ممكن 6 يوم الحين. uriko uranyumva uriko uranyumva mbo iyi novuga ko ari intsinzi ikomeye kwanza uriko uranyumva iyi ni intsinzi ikomeye sebuja wiwe namutelefonye aratinya kwitaba urumva none sinzi ko ufite akanya gatoya twiyibe nimba uri mu kazi ndabyumva ko uri mu kazi mugabo ngomba tuvugane amajambo akomeye makeya cyane urumva iyi novuga ko ari intsinzi kwanza iyi ni intambwe tugezeko ikomeye kubona tunamubonye cyane uko baramunyeretse mu kavideo Imana ishimwe acanye ndikira wagiye ngo bazoba bugaye kuma aba iminsi ngahe ngo ejo havuyemo nimba ngo ine ryari ngo ndakamujyana ngo kubera mu iminsi bari mu karuhuko kuma bitatu jewe twavuganye umviriza nguyu twavuganye yandugikiye audio hano arambwira ngo karamu English ngo karamu Arabi ngo English mafi arambwira ko atazi icyongereza ncankoresha icyarabu acambwira ngo reka aravugana ngo na sister ngo ashaka ko sura iwawe sura ya nani niyi ucyumpereza urabona cyatwereka iyi sura iyi ndakwereke kwanza ntuze audio ndakumvisha audio yiwe ntabona ubundi yiwe twari turavugana mu by'ukuri iyi ni intambwe navuga ngo duteye idasanzwe ndamandikiye mugozi ni message nyinshi نقول ما نشيء إذا تعرف عربي تكلمني عربي. umvise أنا ما أعرف إنجليزي. أنا أعطيتها جوال وهي ماشي الجوال ومعها جوال ومعها نت بس هي ما يبغى كلام. uma unatwara telefoni لا حياك الله إذا تعرف عربي تكلمني عربي. أنا ما أعرف إنجليزي. أنا أعطيتها جوال وهي ماشي الجوال. reka ndamuhamagare kandi turabe ndamuhamagare ndamusabe ko yompa kuri muzee نقدر على ما هاي نقدر نعرف كتب ntumukatashe no kuri kw'Imana ntumukatashe vuba none hita agence yamurungitse ngo yitwa gute ko hajya agence yamurungitse ngo yitwa gute oya ntayonzi nirama twaravuze iki izina ryaho hera ma iki gipfamutima vrema ashaka kurungika umuntu akamera nk'uko reka no kuri nereke ndi live reka sharing screen nerekana abantu bakurikiye kano kanuze barabe no kuri ukuntu umuntu yabaye hanyuma abantu bamurungitse bagaca bamuheba nk'uko vrema babanze baraba ukuntu ubu yaragwaye kwa ubona sigara umuntu wewe yaragwaye kwashe n'ukuri sigara umuntu vrema nduze no kuri kw'Imana nguyu urabona manda we أنت يا يبغى انترنت أنت يا أنت يا أنت يا أنت يا يبغى كلام، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال. هذا أنت يا زعلان ممكن 6 يوم الحين. yashavuye أنت يا يبغى انترنت أنت يا أنت يا أنت يا أنت يا يبغى كلام، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال. أنت يا يبغى انترنت أنت يا أنت يا أنت يا أنت يا يبغى كلام، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال. هذا أنت يا زعلان ممكن 6 يوم الحين. ماما hano rero urabona urumva uranyumva أنت يا يبغى انترنت أنت يا أنت يا أنت يا أنت يا
يبغى كلام، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال. هذا انت يا زعلان ممكن 6 يوم الحين. انت يا hano يبغى انت haruguru naho yavuze hano yavuze yuko ngo ari kuri ofisi sibyo, ariko ubu yafotoye siwe, ubu yafotoye siwe, ubu yafotoye kuri ofisi siwe, oya muga ubu yafotoye ahagaze siwe n'uwundi canke niwe niko ari kure. Canke niwe nuko ari kure. Yo mana we byanse vuba wumva ko reka ndeka badukurikira ngo bari amafoto yiwe ya kera ukuntu ameze vraiment. Ukuri yarabaye nabi yaragwaye kwashi yo mana we Yabaye nabi. kandi nereka madame kibi bakora Ntaco ko byibuze ko tunamuremereye akaba namutweretse ikindi kimenyetso none ni Antia Anita ntabi waba afise no mu Burundi afise nyuma wenyine je nshaka umuntu ntuma nta WhatsApp afise na agence yamurungitse kugira ngo turonke passport yiwe byibuze none umuntu tuza kumutahana gute kweri passport shebuja yaramwiye kuri office arayifise sebuja mubwira foto aduha ifoto none yantuzeye aduha ifoto ya passport reka namubwire mubarire nawe reka nanje mubwire nanje namubarire nyarutsa ntukate wa mushaka ntukate mubwire canke katumurikire audio uce ugaruka uce ngo uhamagare Nshuti zanje mwihangane biragoye bino bintu n'ukuri uwo muntu twe dushaka kurabe n'ukuri mana we yarabuze abiwabo ubu namutabari يبغى انترنت انت يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال. هذا انت يا زعلان wana mutumvi cyarabu ambwira ngo Antia ngo vugira kuri telefone ngo Antia ngo kubera iki ngushavuye urumva ceho afise inzigo ashavuye kandi nibyo nyene urumva muri make tumuravye umenga yarabaye ntuzenya traumatize sinzi ko yabaye buturubure ntawuzi ko ari ishavu kubera ivyo bamukoreye hano hantu biragoye mu by'ukuri hano hantu biragoye gose. Inshuti zanje murabona ko umuntu nyine yarahindutse ukuntu vraiment ashobora kuba yarabaye sinzi mani انت يبغى انترنت انت يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال، يبغى كلام جوال. هذا انت يا زعلان ممكن 6 يوم الحين. inshuti zanje reka nabwiza ukuri burya ibintu biragoye gose. Uyu mwarabonye ejo narabahaye inkuru yiwe tumutabariza tuvuga ko amezi 5 arenga abiwabo kwanza nyina arisaziye muravyumva ntabi waba afise ariko abagenzi biwe nibo bamurondeje kubera ko batakimubona. Baca kuwa murungitse wowe ntacyavuga uwamurungitse turamukurondereye ngo uyu turamuzanye please nimuje mu mashini murabe vyangombwa vya Anita Ndayishimiye Anita
hanyuma cinshane rama nimba ari rama nyene ja mu mashini urabe ivyangombwa vyiwe please mumutume katahe ntimubona ko yamaze kononekara. bino bintu mukora bino bintu mukora n'ukuri mukora amakosa. Twagize ingufu zose nguyu turamubonye amezi 5 atamushahara atavugana nabi wabo none aba boss bo ariko atwereka yaramaze kuba ikigugu murantunga ariko ndavuga nyene ntashobora kuvuga ku telefone ibintu bidasobanutse murabona namwe. انت يبغى انترنت انت يا انت دي انت لكن انت اوكي يبغى دقوق. كلام جوال يبغى كلام جوال يبغى كلام جوال birabaje cyane mbo none dukora iki rero wagize mute ngaho wagize mute genda kujura nyumva sindakumva none umviriza wamuhaye audio wamubwiye namubwiye ariko ntari ku murongo. okay nanje gaha namwandikiye mu Rwanda bano ntari ntimenga ntiri bwasome arasomye ariko arasomye aturindire turabe ko atatu. okay reka turaza kubigaruka ko turabe ko Imana yatugirira neza tukaraba uburyo twogira sawa nakoze ukomeze kumuvugisha. Okay nshuti zanje reka rero kino kintu ndaza kukigaruka ko murabona ko n'urugamba ntigoroshe no kuri aha ni kurwana urugamba turi ko umushiki wacu twomukura mu menyo y'ingwe byaraheze yabaje cyane. Ihangane turaza kugaruka kuri ibintu ko twomubona Imana ndazodufasha tumugeze mu Burundi ariko reka ndangize nsaba mu abantu mwe hariho ambasade hariho abamurungitse kubera iki umuntu nk'uyu tumaze kubona ko ibyamubaye ku mudaca mugira ingufu nukuri nimwakenera information zirenze zino muri kumurabona hano muze mu ndondere turabukuntu umuntu umuramira umwana ashaka nimero z'umubose wiwe ngomba ndazibahe ntimuvuge ngo nimero z'umubose wiwe ngo ntimazibonye izi ndabihera je ndazibahera hanyene nimero z'umubose wiwe ndazibahe. انتح اليوم المكتب هي ما انت يا ما يبغى جوال هو كلام انا ما يبغى نت ما يبغى جوال ومكتب مسكر فتح اليوم المكتب هي ما يبغى جوال حتى بعد أنا أسجل فيديو كلام انت يبغى جوال يبغى نت هو كلام لا هو الحين اليوم 5 يوم موجود برا بالحوش عندي هو ما يدخل جوا. hano nubwo nshara kindoka aravuga yuko ngo bamuhaye telefone bamuhaye wifi ariko bamuhaye telefone ngo ntavuga avuze umenga ngo bamaze iminsi 5 nimba navyumvise neza kamusayom kanumva neza nginavuze iminsi 5 agira ikira هو كلام انت يبغى جوال يبغى نت هو كلام لا bavuze هي amaze ما iminsi يبغى 5 جوال bamuhaye حتى بعد أنا telefone أسجل فيديو كلام انت يبغى جوال يبغى نت هو كلام لا هو الحين bamuhaye اليوم 5 net يوم موجود برا bamuhaye بالحوش network عندي هو ما يدخل bamuhaye جوا. telefone mugabo ngo ntavuga kandi ngaha twatangiye kumupinga mugabo urumva kuvya tweretse kuri video bigaragara ko ari byo هذه انت وديت انا قلت لها المكتب مقفل بس هي ما يسمع كلام وديتها عند المكتب وهذه واقفه عند المكتب وبعدين رجعتها من البيت هي ما يبغى شغل انا ايش اسوي؟ هذه انت وديت انا قلت لها المكتب مقفل بس هي ما يسمع كلام وديتها عند المكتب وهذه واقفه عند المكتب وبعدين رجعتها من البيت
هي ما يبغى شغل انا ايش اسوي؟ hano bagiye kuri ofisi na ofisi ngo ntiriko irakora kandi ibi vyo urumva mw'iyi minsi bari mu gifungo bari mu kiruhuko ariko nimurindire tuze kuraba turebe ko hari ikindi kintu twaza kuronka nagomba ndabereke nimero za bose wiwe bose wiwe oya ubu ni uwundi muntu nari nihenze uwundi muntu biranashangana aba ari benshi ihangane bose banaziberetse n'ejo uyu reka ndazibabwire ni amajana cenda mirongo itandatu na gatandatu 50 74 33 amajana 710 plus canke plus 966 50 74 33 710 murakoze ndaza kugaruka